ese amategeko y'Imana aravuga iki kubijanye no kurya ingurube? Mbega se Korani igitabo gikoreshwa n'umuryango w'abayisilamu kw'isi yose ibivuga kwiki, canke se bibiriya igitabo gikoreshwa n'umuryango rukristo kw'isi yose ivyo bitabo bivuga iki? Duhereye mu gitabo ca bibiriya, neza neza uriko aradukurikirana asome igitabo c'abarewi ikigabane ca 11 ku murongo w'indwi. Bibiriya iravuga iti: n'ingurube kuko naho ifise inzara ziri n'umwanya hagati, ikagira inzara kubiri, ariko nayo nyene ntiyuza. Inyama zavyo ntimuze muzige, n'imivyimba yazo ntimuze muyikoreko, kuko nigihumanya kuri mwebwe. Ubwo Imana igaragaza ati ingurube nigihumanya kuri twebwe, ntituze tuyige, ntituze tunayikoreko, ndetse sukuyijya gusa n'imivyimba y'ingurube. Imana iti ntimuze mugire gute? Ntimuze muyikoreko. Naho ingurube yoba yapfuye, bivuze ngo naho ingurube yoza mu rugo iwawe hanyuma yashika mu rugo iwawe ikahapfira, bivuze ngo no kuyikorako kiranazira. Ahubwo nyimba wimba kinogo ukacimba, tora igiti usunurire mu kinogo ucufurira, kiranazira no kugira gute? No kuyikorako. Ivyo biri muri Bibiriya igitabo c'abarewi ikigabane ca 11 ku murongo w'indwi, niho havuga neza yuko kizira kurya inyama inyama y'ingurube. Sinivyo gusa, ndetse ingurube sikizira muri Bibiriya gusa, usivye yuko n'igitabo gitagatifu ca Coran gisanzwe gikoreshwa n'umuryango w'abayisilamu neza naho nyene harihanije ingurube, na cane cane tubirabiye nko mu gitabo ca Coran nyene mu kigabane ca 5 arico citwa surati Maida, neza tukakiraba mu murongo wa 3 haravuga ati: murabujijwe kurya intumvyi. Ico ni kimwe mu vy'Imana yatubujije, n'ikiremve, amaraso, n'inyama y'ingurube. Ubwo muri kino kigabane ca 5 ku murongo wa 3 muri Korani naho nyene haratwihanije kurya inyama inyama y'ingurube. Ubwo rero no kuvuga yuko kurya ingurube haba muri Bibiriya haba muri Korani, ubwo kuvyukuri kurya ingurube nikizira, ni kintu kitagize gute? Kitemewe. Niyo mpamvu Imana yavyihanije, kubera yuko niyo ibizi kandi niyo yabiremye. Ubwo iravuga ati kurya ingurube ntibyemewe habe namba, habe nagatoya. Ubwo ahihaniza kurya ingurube saho gusa, umuntu ashobora no gusoma neza ikigabane ca Yesaya cha 65 ku murongo wa 4. Aho ni muri Bibiriya gusa, Yesaya 65 ku murongo wa 4, naho nyene ubwo hihaniza kugira gute? Hihaniza kurya ingurube, kirazira kikaziririzwa kurya kurya ingurube. Yesaya 65 ku murongo wa 4. Ndetse usomye muri Matayo ikigabane 18 ku murongo wa 28, hoho uza gusanga ahubwo ingurube n'ikindi kintu kibi kurizo. Yesu igihe yari ngaha kuri iyi si yazikoreye ikintu kidasanzwe, azirungikamwo ingurube, azirungikamwo amashitani. Nukuvuga ingurube azihindiramwo amadayimoni, amashitani aja hehe? Aja mu ngurube. Ubwo rero bivuze ngo kurya ingurube ni kintu kuvyukuri kitemewe mu mategeko y'Imana, ndetse ni ikintu kitagira n'agaciro kugira gute? Kurya ingurube. Ubwo rero no kuvuga yuko kuri babandi rero basanzwe barya ingurube, ubwo ikibazo dushobora kwibaza nk'aba Islam, kubera iki umuntu ashobora kurya ingurube avuga yuko asenga kandi akavuga yuko yubaha Imana, ariko igitabo akoresha mu kwemera arico Bibiriya, ugasanga ico gitabo ntajyo cihaniza kugira gute? Cihaniza kurya ingurube. Bica bigenda gute kugira umuntu avuge ko yubaha Imana akijya ingurube, kandi ingurube ari kimwe mu vyihanizwe niyo Bibiriya nyene, ari kimwe mu byo Imana itemera, ari na kimwe mu byo Yesu yabonye ko atagaciro bifise, akiyongikamwo amashitani canke se amadayimoni. Ubwo rero ni kibazo umuntu ashobora kwibaza ati: ubwo kuvyukuri jewe ndemera Bibiriya canke ni fenti, ni kinyoma gusa nshobora kubesha abantu?